turabaramukije mwebwe mwese mukurikirana Go TV turabahaye n'ikaze mu kiganiro moda. Burundi Product Company BIPROCO irakora imiti ivura ibitungwa. Kuko none aborozi bakwiye kwizera iyo miti bakayikoresha mu kuvura ibitungwa byabo. Nakamara kahe yoshobora kugirira ubworozi bwabo mu gihe bwo kwemera bakanayikoresha. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kwishura hamwe n'umutumire wacu akaba ari Benwa Mugumyabanga asanzwe arongoye iryo shirahamwe. Reka tumuhe ikaze. Benwa Mugumyabanga turaguhaye kandi ikaze muri kino kiganiro ca Go TV. Murakoze cyane. Ubushize twe twaganiriye ku bintu biciye mw'ishirahamwe ryanyu BIPROCO Bio Product Company musanzwe mukora harimwo ifumbire kama na pesticide kama. Ubu rero twashaka mutuyagire ku kindi kintu canke ku bindi bintu ishirahamwe ryanyu risanzwe rikora harimwo n'imiti ivura inkoko. Nayo nyene uravuga yuko ari imiti kama. Kubera iki? Ego musanzwe Bio Product Company dukora bijya byonyine gusanzwe amafumbire ariko katafise kuko twiyemeje guteza imbere uburimyi n'ubworozi kama. Rero cyaje twari ku burimyi kama ko mu ipfuzo rugana kuri ku bworozi kama ko batafise imiti y'ibitungwa itandukanye ivura indwara zitandukanye kandi kama kuko twarabonye ko bishoboka. Ego ni woducira ku mayange niyo miti ni yahe canke ivura indwara izahe? Dufise imiti nyinshi cyane uko muzi uburimyi ubworozi butandukanye. Hari imiti usanga specific gusa ku nkoko, hakaba specific gusa ku nka, ku ntama, ku ngurube no ku nkwavu. Hakabaho n'iyindi usanga zihuriyeko nkuko tumanyereye mu yindi y'ikizungu. Rero n'amazina yayo aratandukanye. Kubera indwara zitandukanye nyinshi cyane. Nk'ubu twovuga nk'iyo bita Bimax. Bimax cyane tuyamenyereye ku bijanye ku nkoko, Relax ni ku nkoko zivura nka za coccidiose, za gumboro, za mareke, za fièvre typhoïde ku z'inkoko n'indi tandukanye nk'iyo twokwitago za B1 Max yo tuyikoresha mu ku nka n'impene n'indi myinshi tandukanye ivura ibikoko bikuze. Iyo yose ni imiti haba ufise inkigwaye inkoko byose murashoboye kuvura atakibazo mukoresheje irya miti musanzwe muhingura. Nko nko duhera kuzicanja zikivuka turafise ucaje turuha kama. Iyo twise 1 vax na 2 vax akuvuga none iyo nayo ica ikingira indwara izahe? Nuko nk'iyo dufise ikingira indwara za mareke za na gumboro n'ibita ntuzenya n'ibita agahweka. Ni kuvuga ari umutunge urakingira izo ndwara zose? Oya, indwara yose bifise urukingo rwayo. Ni kuvuga ikivuka ari nk'umuswi ukiva mu irigi urawutera canke urahuha uwo muti hama uko imisi igendera genda ukazura yiha imiti itandukanye. Twe ntituyitera ahubwo turazinka zikanwa. Nko kukivuka ku munsi wa mbere hari umuti tuyihereza ikanwa ku ndwi ya mbere. Hama ku ndwi ya gatatu tukayongera uyundi muti utandukanye na wa ndi wa mbere. Hama ku ndwi ya gatatu tukayundi kandi tuzikingiye indwara presque zose. Kandi ziravura neza cyane gose ko dufise amapura yacu twagiye ubushakashatsi ku nkoko zacu tuna ko ari sawa twabishyize ku isoko twamaze twabonye ko ubushakashatsi twakoze by'ukuri biri efficace. No ku bitungwa duhera ku nka zacu twagiye ubushakashatsi ku nka zacu ku mpene zacu twera ko by'ukuri ziza gutuma zijya amagara meza. Nimba atarakabanga twashaka uducire ku mayange bimwe mu bitegwa kama wavuze ko mukoresha ibitegwa. Bimwe mu bitegwa musanzwe mukoresha. Mbere tutadukoresha bumenyereye cyane ko byinshi ntabyo bimwe ntabyo musanga bamwe ntabyo bazi. Twovuga nka ruwevera, twovuga nka moringa, twovuga n'ico bita nime. Ibyo nimenyerewe cyane. Nime mu Kirundi nta cyundi ifise niko nyine yiswe gusa arabaca bayumva. Rero dukeneye utubwire turumva yuko ari imiti kama none
kandi turazi yuko ku isoko ku bisanzwe imiti y'ibitungwa irazimvye none wibaza yuko wewe iyo miti yawe hari ikintu yozifasha aborozi bagereranije n'iyo miti yindi basanzwe baronka ku isoko mbere n'abashaka rimwe rimwe usanga inagoye no gukoresha canke gutunga. Ego ni kuvuga iyi iwacu yatuma habaho ubutunzi bukiyongera kubera ubwa mbere ijya miti twavuga ko izimvye kandi naho izimvye hari n'igihe itaba efficace itavura hakaro nkuba hariho abo busanga yaba yaragiye mu isoko agura imiti yose ibaho mugabo agasanga ikakiyongwarikira ngateguye twikura akoresha imiti yiwacu vyukuri inyuma y'igihe runaka yangwara igacigenda vyumvikane ko inkoko zahora zipfa ko riko zizaragabanutse ko ijya miti kunye nimeze nukuvuga ari kunye bisanga uko usanga ingwara ikarezesa kuri iyo ngwara kuri iyo miti nukuvuga twegeje bisaba ko uwo muti wacu kome ari nouveau nukuvuga nta ngwara nisha kurezesta kuri iyo miti yacu nikuvuga yuko aborozi yobafasha hari akantu ubona yoza ibungura canke yobafasha ugereranyije n'irya miti basanzwe n'impakaro yari yoroye nk'inkoko nk'amajana nk'atanu ni ukuvuga ugasanga ku mwaka yarakoresha nk'umuti w'ibihumbi nk'amajana nk'abiri uza gusanga ku mwaka ubu aza kuja ku 150 canke 120 ntarenzaho kandi n'umwimbu uriyongera cane ikirenzeko nuko vuba cane inyama kamazi nkuko canke z'ibitungwa zimaze kubonekana isoko tukaronka produce ikwiye tuzoronka isoko nziza amafaranga ashobore kuba yoboneka bakaba meza vyumvikane rero bworozi kama buza kubingira inyishu ku bibazo ndi kwa dufise yego umva turumva yuko bishoboye gufasha abarimyi aborozi gushobora kugura imiti ku giciro kiri hasi umugabo ikibazo bashobora kwibaza none uwo muti jewe ni nawugura vyukuri uzomfashiriza igitungwa canje kigakira uko biri kose cyambe tubwira abantu ko bitsa ko banza akizera kwanza kubera igihe kirezi yikoze mu kwizera makakira gukiriza ka turizeye cyane kuko ntitwayizeye ku isoko sivyo twarose ahubwo twanje kugira ubushakashatsi ku bitungwa by'iwacu turabona ko byukuri aringira akamaro cyane n'abantu bamaze gukoresha iyo miti yacu aho baherereye za Rutana za Bujumbura za Muyinga za Kirundo za Makamba maze kugura iyo miti yacu vyukuri buri musto yakira amatelefone nta numuragura umuti n'umusi numwe ngo tubete vyukurya muti wanyu narabonye basi ndona commentaire tibisa ko muhindura vraiment ntivyakunze ntibisisawa bose atubwira ati 100% efficace kuba bujyanye ikintu c'umuti ni ikintu novuga ngo gikomeye cyane ugagiha igitungwa bisaba yuko uwo muti ubwayo babanza kuwukorera ubushakashatsi bakawupima kumbure nko mu laboratoire bakaraba ivyo bintu byo babiwugize nimba inkoko canke ikindi gitungwa nivyo ushobora kugikiza mugasanga nk'umuntu agiye nko kurya nk'amagi y'inkoko canke kunywa amata nk'ayiyo nkoko ugasanga ari karagira ibibazo mu nyuma ivyo ntimwoba mwarigeze kuvyiyumvira ko canke kuraba yuko iyo miti yanyu kuregwa ahubwo naco twe twiyumvira ubwa mbere ushatse bwerekanye neza ko ajya amata najya amagi naziye maturya zavurujya miti kizungu ko ifise ingaruka zikomeye cyane ku magara y'abantu nk'akarero nk'uko umuti wari wose barakwereka ati usanga byanditseko ati igikoko uteye umuti ntiwemerewe ko wowe inyama zaca nk'amata yacu hataraca tere periode indwi zibiri ukwezi mais par contre umuntu areza gutera mu gatondo ka karumuti byanditse ko kizako kajya amata kangwa amata canke yajya inyama muga saa 4 irinzi ipfa burya bacada kuvura bacada kuraba gusa ko inzoka niyatanduka zirimwo batera baca bavura oro zayife za ya miti ntibazimviriye n'amagi memeshoze muga twebwe kome ari kama nukuva niyo woyiha mu gatondo ka kare ubwo nyene ugaca yibaga cyangwa kama cyangwa gacitirigi vyukuri ntangwanye ndimwe kubera ibyo byatsi dukoresha ni n'imiti y'abantu nk'akaro za nime za moringa za aloe vera ntabwo abantu bavuga ngo imiti
y'abantu ibintu sefuza ko atabe twinjiramo ntavyo tuzi mugani bitegwa nawe ushobora no gufungura ubwawe nyene vyumvikane ko unawuriye uri mu nkoko nawe uzoba wihaye wa muti ni kama rero ni sample sakama nta na kimwe gishobora gutera ko comme effet néfaste. None ubona aborozi bakoresheje iyo miti yawe kama ubona wavuze yuko ishobora kubafasha kugabanya kumbure amahera bakoresha mu kugura imiti. Kandi hari wundi muryango ubona yobugururira. Ikindi gihe ushaka kubugururira nuko turatanga inyigisho bijanye n'ubworozi kama. Nukuvuga aciye aja mu bworozi kama neza arashobora kuba yusha ronka afite cyamenye ubuhinga bwo korora neza kama. Gutyo rero asharonka inyama nziza n'amafunguye inyama ubwiwe nyene azobaze ko byuko ari ifunguye inyama kama atangwane nimwe ishobora kugenza gute kumuteza kese sakiza zifisa amagrese menshi uko bahinga byerekana muga bujanye n'izindi ngwane zindi byukuri ni kama kandi kindi twavuze ko asharonka n'udufaranga n'inkoko zifisa agaciro gusumba izindi nirigi nko hanze usanga zifisa amafaranga menshi cyane byeraje n'ibindi bisanzwe. Yego bega hari abantu canke bo mu butegetsi ubushikiranganje mukorana. Yego nakuvuga nk'ubu ibijanye niyo miti nakuvuga mu rushanje rw'uburimyi n'ubworozi twaramaze kubereka iyo miti kugira ngo bayishe bayemire ku isoko muga guseza ushake habasi kindi comme badashobora ku ino nta laboratoire y'imiti bio ihari kuko burimyi bwa misere yacu ino basaba bayamenyereye igiva hanze umva bishe bisaba ko izindi procedure kugira ngo bije mu base de données yabo kubera usanga ari ibintu bitamenyereye mu gihugu. Ego kandi mengo amatwa asumira muherutse no kuronka agashimwe mwarabaye abakabiri mu higanwa ryaratunganijwe na PNID rifashanyije n'ubushikiranganje bw'ubudandaji. Ego bisanzwe ejo bundi baramushanje ubudandaji nuko gwaruka no kubesha makuru bana PNID byarabaye ngombwa ko bagira intuzinya badutumako kuca kwerekana imigambi yacu byo kuri bya bingira akamaro cyane ndashobora kuba no presenter iyo miti nayo mnavu twavuga ejo bundi gushize byo kuri barabishima cyane cambo wa kabiri. Yego none ico iryo higanwa ku gashimwe ubona hari ico bizoza bikungura mu kazi wari usanzwe ukora muri iyo miti yawe muri iyo fumbire n'ibindi twavuze ubushitse ubona yuko iryo higanwa kuba warayitsindiye kuba warashoboye kumenyekana hari ico bizoza bikungura cyane gose mbere si bizoza ahubwo n'ibyamaze guca bishika ko yatwayirangije maze kuronka abapartenere batandukanye harimo abarundi bari muri Amerika abari mu Birigi abari muri Luxembourg baciye bumva ko byukuri bakwiye gukoresha ubwo burimyi kama ko ariho baramenyereye cyane sinibyo gusa no mu Barundi hari abantu batandukanye baciye bandondera bakeneye ko tokorana ibyo burimyi kama byumvikane ko nawe se abapartenere benshi rero kirenzeho nawe se abakiriya benshi cyane bajya mbona kuri YouTube zamashariki TV hehe no kuri RTNB byuko ibangomba ko baca bavuga ko bankeneye kandi twaramaze kuvugana kandi turafasha cyane. Rero nashaka kubaza none inyuma y'iryo higanwa washoboye kujamo hari ayandi mahayanishwa wowe wari umaze kujamo kerekana iyo miti yawe kugira ngo kumbure ishobore kumenyekana neza. Oya je bwayo bwa mbere ndabijamo ibintu by'amahayanishwa bwa mbere nabigiyemo kasi ndanasubira. Yego reka Benoit tugushimire kuri kano karyo wafashe na kino kiganiro waduhaye kandi murakoze cyane. Yego reka tunashimiye namwebwe muri ko murakurikirana Ago TV tukabamenyesha yuko cyari kiganiro Modago gisanzwe gifashwe mu mugongo na Search for Common Ground biciye mu mugambi tuyage. Turabashimiye cyane naho gutaha.